ni ukuvuga ngo umubwiriza ategerezwa gutunganya ibyo mu rugo rwiwe. Urugo rwiwe nago ni Burundi, umubwiriza nawe ni Yesu Kristo. Imbere y'uko ubutumwa bwiza buhaguruka, imbere y'uko ikanguro rihaguruka, umubwiriza atangura gutunganya ibyo mu rugo rwiwe. Arabura Yesu Kristo ngo yadusigiye imburi nyinshi, ariko ntituzishize ku mutima tubitewe na bya bintu badayimoni basuka bikugara umuntu mu buryo bw'inkwemu, akabaho ariko atawuriho mu buryo bw'inkwemu, yaramaze gufatwa mpiri. Nimwipfukame mubaze, mukurikire, mwumve ibi by'ibinyobwa tugiye guhishura, ariko imbere y'uko tubishika ko neza dutegerezwa kubitondeka nk'uko Yesu Kristo yabiduhaye. Urugwete rero rwo kuja mu ijuru ni mpwemu yera akubarira ati wewe kirya ntukoreko na kiriya ntukoreko, zijya mpuzu nubwo ubona ari ndende ntugure, zirimo ikintu cy'igicapo gituka Imana, ukazambara uzoba ubaye umwe nk'abadayimoni. Rero Satani yasutse ubwiza mu isi, ubwo bwiza nibwo abantu bariko bafatiraho, ariko ibizi by'ubwiza tuzoza tubivuga mu ihishurirwa ryabyo. Reka tubandanye bino. Mwebwe muriko mwumviriza ibi, pfukama musenge. Ndababwira ikintu cyose wahora wiha unwa, banza uhagarike kugira ngo ubone ingene ukira uburake bw'Imana, kuko twabwiwe ngo nta cyanduye nta gihumanye kigiye kugera mu gihugu cy'isezerano. Imana idufashe idutabare cyane. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kuducungura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Ako gacerere, ako gacerere, ako gacerere, ako gacerere. Jimusye bwose ngo mureke gusenga, ububasha bw'umwijima burabasobokeye, burabasobokeye. Mucaci hariho abamaze gucakera ahantu badashoboye kwisokora, ibiryoshe bikoze ibara bikiriko, ikizira c'ubuyobe kiguma kibisukira. Ako gacerere, ako gacerere, ako gacerere, ako gacerere. Jimusye bwose ngo mureke gusenga, ububasha bw'umwijima burabasobokeye, burabasobokeye. Mucaci hariho abamaze gucakera ahantu badashoboye kwisokora, ibiryoshe bikoze ibara bikiriko, ikizira c'ubuyobe kiguma kibisukira. Agatima k'amaronko, agatima k'amaronko, agatima k'amaronko, n'umuzimu wa Esawu, n'umuzimu wa Esawu, n'umuzimu wa Esawu. Twifatanye twigirumwe, mu gusenga twigirumwe, umuzimu wa Esawu tuwirukane. Agatima k'amaronko, agatima k'amaronko, agatima k'amaronko, n'umuzimu wa Esawu, n'umuzimu wa Esawu, n'umuzimu wa Esawu. Twifatanye twigirumwe, mu gusenga twigirumwe, umuzimu wa Esawu tuwirukane. Izo ntege nke zo kudasenga ntizobura icyo zibamukira. Shiringitira ukubirya winokore, ube ndambi yo kweze mugabo nawe ubasamura
Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Turahirukana twayiko tuvuga ingene Yesu Kristo mwami w'abami mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero, ingene azihakana abantu bibwira yuko bariko baramukorera, kandi kakenge ka Satani karatumye bamuvako bagahindukira kuba abakozi ba Satani atavyo bazi, nk'uko Daniyeli yavyeretswe. Imana idufashe idutabare cyane. Twarasomye muri Luka, niho twako duherukana tuvuga 13 uhereye ku murongo waho wa 22 ugashitsa kuri ya mirongo yaho ya 27. Yesu Kristo mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero arabira mu bubana bwiwe, abona abantu bazoneshwa, ariko bo babona ko bariko baja mw'ijuru. Yongera kuvuga yandi majambo ahambaye, kuko abantu tumaze kubohwa mu buryo bw'inkwemu, iyo tuyasomye twumva ko ari bisanzwe, twumva ko ari ibintu bisanzwe cyane, kuko no mu vy'abadayimoni bagwanya baragomba yuko abantu basomye ibintu badatahukirwa cyangwa ngo babishire ku mutima, cyangwa bumvishije umuntu ariko ahishura ibintu batabishirako umutima. Rero yongera kuvuga amajambo asa nkarya twasomye muri Luka 13, ayavuga tuburira, arabura Yesu Kristo ngo yadusigiye imburi nyinshi, ariko nituzishize ku mutima tubitewe na vya bintu badayimoni basuka bikugara umuntu mu buryo bw'inkwemu, akabaho ariko atawuriho mu buryo bw'inkwemu, yaramaze gufatwa mpiri. Imana idufashe idutabare. Bo bazobona ko bariko baja, ngo bo bazobona ko ngo babona ko bariko baja mw'ijuru, ariko bariko baraja muri gihonomu. Imana idufashe. Kadusome amajambo ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 10 muranunga sikuri 10 nikondwe duhere 21. Turasoma aravuga ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, si wazokwinjira mu bwami bwo mw'ijuru atari ukora ivyo data wo mw'ijuru agomba. Benshi 22 benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami, nitwavugishwa mw'izina nitwavugishwa n'Imana mw'izina ryawe, nitwasenda abadayimoni mw'izina ryawe, nitwakora ibitangaza byinshi mw'izina ryawe. Niho nzobajinjiburira nimviraho, sinigeze mbamenya, mviraho mwankora biziramwe. Yesu adutabare. Aya majambo nubwo tutayahereye hejuru, iri n'irindi hishurirwa ryihariye, nubwo ndiko ndabivuga nkusa aca ku masonga, murabyumvishe neza ingene Yesu Kristo azihakana abantu bazi yuko bariko baravugishwa nawe, bazi yuko bariko barakoreshwa ibitangaza nawe. Ibi rero tuzobivuga, navuze yuko muzobihamvya neza turiko turavuga amayeri yakoreshejwe kugira ngo binjire, kuko hari iyeri rimwe ryatumye neza n'abantu bo mu ishengero rya Pantekoti bubahuka kugendera mu vy'abanyamahanga bariko baragenderamwo.
baborose igitego barinjira, hanyuma bakora uko bigombeye. Dusigara tuvuga ngo agakiza ka kera nikakimeze nk'ubu, ngo kera ngo umunyabyaha unyoye mu ngoro y'Imana ngo yafatwa ngo atanuwurasenga, ngo kera abantu baratinya no kuhakandagiza ikirenge kuko bazi yuko bafise ibyaha baza bisanga hariho ibintu byabafashe bikabakubita hasi. Rero bwaba ari ubushobozi bw'Imana cyangwa abinjiranye bagwaye ibisigo, kuko urabona ushobora kubona umuntu akomeye akora byose neza, n'ukuri no kwishura yiga akamenya, n'ukuri no kudandaza ntasobwe, n'ukuri byose akabikora neza, ariko muri we inside, muri we hagenderamwo ibisigo. Nico gituma mwabona nk'umuntu akomeye ngo yinjiye mu ishengero ry'Imana akaca yikubita hasi, kuko byaba bihuriranye n'ukwera kw'Imana kuba kuri aho hantu. Ariko ukwera kw'Imana kwaragiye kubera bahaye ikibanza Satani biciye mu madekoro. Ibyo tuzobivugaho twerekane n'izo stile z'amadekoro, biciye no mu mico n'imigenzo, icyo twita culte, imigenzo bagiye kurahura hanze bayinjiza mu migigwa y'ishengero rya Pentekote, gucana amabuji. Ibyo tuzobivugaho, gucana amabuji n'ibindi byinshi cyane, n'amadese usanga ari mu bintu by'amadekoro. Imana idutabare cyane. Rero Yesu arabihakana. Twabonye ingene ndababwira bati ntukangwe kuba ukiri dirija, ntukangwe kuba ukiri pastori cyangwa uri mu ngere runaka, ntukangwe kuba uri umurongozi mu bintu runaka, ntukangwe no kuririmba ngo nivyo bizotuma ngo Imana ikwakira mu bwami bwayo. Ibizotuma Imana ikwakira mu bwami bwayo nukumvira icyo Imana iri kiravuga, nukumvira ugakora ibyo Data wo mu ijuru agomba gukora. Imana idufashe. Rero bene data, abantu iyo turiko turavuga ngabongere, ngabapastori, ngabaki, ngurumva ngo batituye, ngurumva ngo kirazira ngo kubahangara. Sinje nabahangaye, ntimuze kubaza njewe, muze kubaza Imana yonyene, niyo yonyene iriko ibavugaho ibyo. Imana idutabare. Harahigwa abafise ubwenge, ababigendanyemwo ubwenge, bagasenga bakabibona, hanyuma bakagenda nk'uko Daniyeli yabyeretswe, ngo abari n'ubwenge bazobitahura, ngo ariko inkozi z'ibibi zizoshishikara gukora ibibi. Imana idufashe cyane. Rero ikibatera kubona ko bariko baja mu ijuru ni cya kindi shaka tujane. Ikibatera kubona ko bariko baraja mu ijuru, ikibatera kugesezwa ariko ataco binona, iki kibatera kutinona, niki kibatera kubona ko bariko baraja mu ijuru. Wewe uri kuranyumviriza uzukurikirane, kuko mbere nzobivuga neza, hari igihe nawe uzoca wisanga mw'uwo mugwi. Imana idufashe, idutabare. Ubu Yesu yatanguye uruganda rwo gukangura umugeni, imbere yuko uburake bw'Imana busukwa, hanyuma umugeni agakubura ibyo mu rugo, umubwiriza agakubura. Ni ukuvuga ngo umubwiriza ategerezwa gutunganya ibyo mu rugo rwiwe. Urugo rwiwe
nago no Burundi, umubwiriza nawe ni Yesu Kristo. Imbere yuko ubutumwa bwiza buhaguruka, imbere yuko ikanguro rihaguruka, umubwiriza atangura gutunganya ibyo mu rugo rwiwe. Umubwiriza nawe ni Yesu Kristo. Iyi ni nzamba turiko turavuza, nkuko bavuga ngo mbonye umuteramwiriye w'irembo ngo ahamagara n'ijwi rirenga ngo abagomba kuja mu gisagara ngo nimunyaruke ngo kuko bugira bugorobe ngirembo rice ryugagwa. Turiko turasenga, Yesu aratubarira ati naje. Nagenda bibona kenshi no mu nzozi mbona Imana yerekana mu buryo ubu n'ubu, kuko ari impamvu ifata ishusho y'umwungere runaka ikaza mbona ishusho y'umwungere runaka ari mwizi misiyoni z'iwacu, aravuga ngo yari mu bwiza butangaje asayangana, ariko mwitegereje mbona n'umwungere nzi, arampamagara mu izina arambwira ati rega Imana yamaze kumanuka, ngo Imana ngo yamaze kuza, ngo genda ubwire abantu ngo ntizosubira, ngo Imana ngo ntizosubira inyuma, ngo koze icyatumye imanuka. Imana idutabare. Yesu Kristo tuko turasenga asemera n'ijwi rirenga, ababaye cyane, ababaye umubabaro utovugwa. Aravuga ngo ubu rero nahagurutse ku ntebe y'ikigongwe, nayihagurutse ko semerera akanyuma bumve. Aravuga ngo mbega uzoja kubwira imivyimba y'abantu, uzoja kuburira imivyimba y'abantu, haguruka ugende usemerere. Ibi rero turiko turababarira, tusa nk'abahamagazi bariko bahamagara ku isaha ya nyuma, kuko n'ubwa mbere hari hishyurirwa nagiye impamvu nkabona nagurutse mu kirere ngenda ndababwira ati yemwe nimwihane kuko uburake bw'Imana bugiye gusukwa, ati kandi nawe uza kurokoka atihanye. Nkabona bamwe bibereye mu bikorwa byabo ntibabishyize ku mutima, abandi bibereye mu myonga, nkabona bariko nyene birimira, nkaguma nguruka nca mu kirere nyene ngenda semerera, nkabona ninjiye mu makora ndiko ndasemerera. Mu nyuma rero mbona rero haba ibintu amatwi y'abantu atazoshobora kwihanganira, n'amaso y'abantu atazoshobora kugira iki kwihanganira. Tuko turasenga aho rero ahantu tuko turasenga ahantu ijwi rirasemerera, Yesu aratubarira ngumviriza, ngo umve uburake bugiye gusukwa, ngo n'inda yo mu nda izokoroka, nta cyanduye kizoshika mu gihugu cy'isezerano ariyo Isirayeli ya kabiri, ariyo benshi bagiye bahakana. Narababwiye yuko Yesu Kristo yanyeretseho byanditse muri Bibiliya ni mu buryo bw'inkwemu, ariko abantu barayisomye ibihitangabo 40, ariko bayisoma mu buryo bwo gushaka kuzemeza abantu ko bafise amashuri ahambaye, ko ari abantu bakomeye. Yesu abona mu mutima bayisoma kugira ngo bemeze, babonekane, ngo bagaragare nk'abazi byinshi. Kurya Yesu yaciye abibona neza. Imana idufashe, ariko abo bose boca bugufi tinda umushumba w'imburakimazi ngirira ikigongwe, byose Yesu azobigenda neza, baze bisange mu gihugu cy'isezerano. Rero arasemerera, aravuga ngo nta cyanduye, nta gasembwa, nta n'amarabaga, natwe ubwacu aratugabisha. Aratubwira ati namwe ubwanyu mwibuke ibyabaye kuri nde, muca mumwibuka. Yari yarafise amasezerano yo gushika mu gihugu cy'isezerano, uwo nawe muramuzi ibyamubaye ko ari mu rugendo
hanyuma Imana iramubwira ati ntuzoshika, arasaba ikigongwe. Imana iramubwira ati sinsubire kumva n'iryo jambo mu matwi yanje. Iramubwira ati kikama mu mugamba wo hirya ucitegereze, ariko ntuzogishikamwo. Uwo nawe abasomyi n'ubutasoma nawe yarabibwiwe, uwo nawe ni Mose. Imana bene da, abantu baramenyereye Imana, abantu baritwaza amaraso ya Yesu Kristo, ariko ndakubwiye hari amaraso ya Yesu Kristo adakinga. Hariho imirongo urinze uyirengana uba waje kurengana, uba ubaye icyo bita ikivume, uweje gucibwa mu bwami bwo mu ijuru butakigaruka. Rero abasataniste baraza ngo amaraso ya Yesu ngo yaramenetse, bakigisha ibintu byo kugoreka. Ibyo byose ni ibintu byo guhishura kugira ngo ishengero rimenye. Imana idufashe, idutabare cyane. Turabwirwa ngo nagasembwa n'amarabaga bizigera bishikayo, tindababonye abo nari naratoranije ngo bashikeyo, banse kumva no kumvira ngo banyoboke, ndabashitseyo. Rero Imana idufashe, idutabare. Rero bakundwa bene data, ikintu rero kibatera kugesezwa ataco binona, ico kibatera kutinona, nico rero kizoca kiguha kumva aho ubwenge bwa Satani bwuririye buhagararako. Imana idufashe, idutabare cyane. Wewe uri umuhigwe uriko wumviriza bino. Rero Imana idufashe, imfashe nawe igufashe. Nanje wumva uku nagiriwe ubuntu nk'ubu, gukata ni rimwe ugasanga amaherezo yanje ni muri Gehinomu. Imana narayibonye, nabonye imikorere yayo, narumvishe iby'amateka yayo, byonyene bitangura gushaka guhera njewe, kuko nase guhaguruka ngo mvuge, shaka gufutwa mu gitabo cy'ubugingo. Mbona uwagurutse afise inkoni y'umuriro, murabona nka kurya umuntu yotsa icyuma mu muriro, ukwaza nsatira nkabona ya nkoni yakurubeya aranshikira, ariko kwari kunkebura akubise nk'uku. Urabona ko umuyaga uyihushe yaca yaka urubeya, kuko yari muremure, nanje nkaca ntera mpungira kuri we mu maguru yiwe. Bene data, nimuhungire muri Yesu, ntahandi hari ubuhungiro. Nimwipfukame mubaze, mukurikire, mwumve ibi by'ibinyobwa tugiye guhishura. Ariko imbere yuko tubishika ko neza, dutegerezwa kubitondeka nk'uko Yesu Kristo yabiduhaye. Ikizobatera kubona ko bariko baja mu ijuru nuko bazoba bakurikiza amategeko y'ibyanditswe muri Bibiliya. Ko n'akantu gatoya nuvuga, harimo kwatura ibyaha, ibyo harimo kwatura ibyaha bakoze, niyo babikoze bakihutira kwitunganya. Harimo gutanga ikigira cumi, amashikanwa ku batanga imperezwa, harimo biriya bikorwa kufasha boro, imfuvyi, abapfakazi, kuja kuraba abantu kwa muganga, kandi ivyo bakabikora bivuye mu mutima. Ariko kubera bwa bwenge bwa Satani, ivyo rero nibyo dushaka tuze aho. Nibyo mvuze uko nturabyumva neza. Ikibatera kutinona, ikibatera kumva ko bariko baraja mu ijuru, nukwatura ibyaha, nukugira iki. Kandi urumviriza neza, utatuye ibyaha ntuzoja mu ijuru. Udatanze ikigira cumi ngo ukore biriya byose bakubarira, ngo ugire usenge Imana iguha umutima w'urukundo, witaho imfuvyi, abapfakazi, muri bike na byinshi ufise, ntuzobona ubwami bw'Imana. Ariko ivyo ubikore wejejwe impwemu yawe, ubugingo bwawe
wawe n'umubiri wawe ubikore bitanduwe utari igihumane imbere y'Imana. Aho ni hakenge rero kaza guserukira mubandanye mwumviriza. Rero ni ukuvuga ni ubwenge bukomeye. Tube maso cyane, tube maso cyane. Satani ariko akoresha ubwenge bukomeye n'amayeri ahambaye cyane, yateze imitego ihishijwe cyane ku buryo umuntu azisanga mu muriro utazima, aribwo burake bw'Imana, ahazobera uburibwe butigeze kubaho na hamwe higeze kubaho mu isi habonekana ubwo buribwe, nibwo burake bw'Imana. Kandi ngo Gehinomu ntiyari yaremewe abantu, oya, ubwo buribwe mwumva bukabije ntibwari bwaremewe abantu, bwari bwaremewe abadayimoni na Satani. Ariko nawo kubera kiremwa muntu azigwa kuko yariwe ntandaro ya byose no kwirukanwa mu ijuru, baciye bakora kenge gahambaye. Burya mubona baratuzira cyane, bazotanga ibiguzi bikomeye kugira ngo bagure ubugingo bw'umukristo, bagure ubugingo bwa kiremwa muntu. Rero bene data, umuntu arakwiye kuba maso. Mwumvirize, tujane neza, muvyumvirize. Bo bazovuga bati kizima twatura, kizima natura ibyaha, nubwo ndabijya singenda kwatura, njyewe ntacamfise, nta jwi rinyagiriza ikibi. Ibyo byose aho rero wo kumva ngo ubu ndahaye ndabyumva, nturabyumva mwene data. Reka tubandanye. Imana idufashe cyane, idufashe cyane, idufashe bene data. Rero ibyo rero nibyo bitera abantu ngo kutinona, ngo kwatura ibyaha, gutanga ikigira cumi, uko kujya kuraba abagwayi mu bitaro, mu mihana, imfuvyi, abapfakazi, gukora bya bikorwa byose neza bivugwa muri Bibiliya, bakabikora kandi bakabikorana umutima ukunze. Ngo ibyo rero nibyo bibatera kutinona. Ntibamenya yuko handitswe ngo gihabwa kugwanya bera no kubanesha. Mwene data, urahaye turinjirana gahoro gahoro. Imana idutabare, idufashe. Sinzi ko wibuka mu audio ahantu twagiye dushikiriza mu mburi, ahantu tubavuze ngo hazogera igihe dutandukanya abahambaye, ngo kizonesha abahambaye bo mu bwoko bw'abera, tuje dutandukanya abahambaye bo mu bwoko bw'abera n'abera basanzwe. Aho turiko dutera tujayo. Imana ibahezagire cyane. Bati twebwe turatura, twebwe turakora ibikorwa byose. Aho rero ngo niho hari akenge. Aho rero niho ubwenge bwuruka buseruka buva mu ijuru. Ngo kumenya bino, kumenya no mayeri ya Satani ariko akoresha, kumenya ibintu yazananyemo kugira ngo abahumanye. Mwe mwibwira ngo turatura ibyaha, mwe mwibwira ngo turi abanyarukundo, mwe mwibwira ngo turabikora neza, kandi jewe ntunze imfuvyi, kandi ndafasha abapfakazi, ikigira 10 ndagitanga. Beneda, ni birebire. Igitabo cy'ingenzi ngaha twari kukizana, ivyo tuzoza turabivuga biri ku ruhande bwabyo. Kijya gitabo cy'ingenzi Satani yabateye kutagisoma, kuko kirimo ihishurirwa rikomeye rihambaye. Ariko n'amajambo ujya muntu Jone Bunyani yandikishijwe yari amajambo bikenera yuko uba ufise ubwenge Imana yaguhaye kugira ngo usobanukirwe ibyo Jone Bunyani yagiye yandika. Kuko
urya muntu nawe umusore wa mburabwenge nta bwenge yavuga ngo inzi ivy'umwami wanje agomba, kuko ivyo byose Yesu ariko arabimishurira kirya gitabo naco nyene yagiye akimbwira ko vyinshi. Nta bwenge aravuga ngo nzi ivy'umwami wanje agomba, ngo kandi ngo ndisonzesha, ngo ntanga ikigira 10, ngo fasha boro, ngo kandi ngo jewe ngo nuwo mfitiye ideni ngo je ndari muriha. Urumva yakora ibintu ivyo rero nivyo byamusinziriza ngo nta bwenge, akabona kare mu rugendo. Ngivyo umwami rero bijya yavuga ngo nzi ivyo umwami wanje agomba, ngo nibi bivugwa muri Bibiliya ko ata muntu azobona ubwami bw'Imana atacuye ibyaha byiwe atihanye akabireka. Biga nta bwenge ngo yaragira iki, yarabizi. Mugabo bamwitegereje nta bwenge, babona ubwenge Satani yasutse mu isi, basanga koko ni nta bwenge, nta gwete afise rwo kuja mu ijuru. Urugwete rero rwo kuja mu ijuru ni mpwemu yera akubarira ati wewe kijya ntukoreko na kiriya ntukoreko, zijya mpuzu nubwo ubona ari ndende ntugure, zirimo ikintu cy'igicapo gituka Imana ukazambara, uzoba ubaye umwe nk'abadayimoni. Rero Satani yasutse ubwiza mu isi, ubwo bwiza nibwo abantu bariko bafatira, ariko ibizi by'ubwiza tuzoza tubivuga mu ishurirwa ryabyo. Reka tubandanye bino. Nta bwenge rero bamwitegereje mu rugendo, basanga ibyo Satani yateze mu isi wewe abigenderamwo, mugabo yibwira ngo azi ibyo umwami wacu agomba, kandi yarabizi ibyo ngo umwami wacu agomba ni ukukwezwa, ni ukukugenda ati nacumuye, ni ukukugenda ugatanga ikigira 10 ntukijye, ni ukukugenda ugakora ibikorwa byose. Ibyo byose muze muntu w'Imana uze soma kijya gitabo. Abenshi Satani yabateye kukizinukwa, kuko mu migambi bafise baragomba ko umuntu yikonsantra ahubwo kuri Bibiliya, kuko bazi agatego karimo. Uzokumva n'abakozi b'abasatanita bavuga ngo ivyo bavuga bahishuriwe ngo twe turaba Bibiliya, ngo Bibiliya ngo ugiye ku ruhande rwa ngo tuba tugufashe ngo yuko nguri umuhanuzi w'ibinyoma. Kumbe bo barazi umutego bateze muri Bibiliya, kandi Bibiliya ntisobanurwa ubwa mbere n'ubwenge bw'umwana w'umuntu, ubwa kabiri imvugo ya Bibiliya. Kumenya imvugo ya Bibiliya si ukumenya ubusobanuro bw'iyo mvugo. Benshi cyane ngo bazi ibivugwa muri Bibiliya, ariko ntibazi ubusobanuro bw'izo mvugo. Imana idutabare cyane. Rero aha rero niho ubwenge buva mu ijuru buserukira, ngo kumenya bino no gutahura bino bintu by'ubwenge Satani ariko arakoresha mu isi, ngo ni nko gucakira ubugingo. Kandi ngo isi yose niyatahura bino imikorere, kuko ngo ntibizoguma bikora, bazodebukirwa babireke, kuko abantu babonye babihevye. Ikizoca gitegurwa narakivuze mu buhanuzi twatanguwe, bazoca bategura neza ihamwa, abantu batangure guca ku nkota. Abatazoba barabatijwe mu bushobozi bwa Mpwemu Yera, abo ntibazonesha. Ico n'ibindi birebire tubandanye. Rero Imana idufashe idutabare. Nigeze rero kuja ahantu hari mu masengesho, ntugire ngo mwene data ngo ntituriko tubandanya dutera tuja imbere. Burya turiko dutera tuja imbere ni uko nyene Yesu Kristo yabintondekeye. Ariko wewe mwene data, ndagomba yuko wumva buno bwenge Satani ariko arakoresha, ngo usome mu Vyahishuriwe Yohana 13 ku murongo waho w'indwi.
hanyuma rero nibyo tuca dukurikizaho. Mwebwe muri ko mwumviriza ibi, pfukama musenge. Ndababwira ikintu cyose wahora wiha unwa, banza uhagarike kugira ngo ubone ingene ukira uburake bw'Imana, kuko twabwiwe ngo nta cyanduye nta gihumanye kigiye kugera mu gihugu cy'isezerano. Imana idufashe idutabare cyane. Muntu zeya mu mburi kurikira tuba turiko twegereza neza aho gusobanura neza igibatera kugesezwa ataco binona, ikintu kibatera kukinona icyari cyo mu ncamake twakivuze, ariko ntiturabyinjiramo ngo tubisobanure nk'uko Umwami Yesu Kristo yabiduhaye. Yesu Kristo abahezagire kandi abahe imbaraga n'ubushobozi bwo kunesha amayeri yose ya Satani. Yesu abahezagire cyane. Mufise icyo mubaza murashobora kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cyacu. Yesu nabahezagire.